Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Umukuru w'igihugu cacu yaremeje ku munsi mukuru wo kwigina intara yo kwikukira ko intara ya Gitega iri mu zakoze imigambi myinshi kandi minini mu mwaka warayurangiye. Yaciye agira muri iyo ntara urugendo kuva ku genekerezo rya 12 gushika 16 mu Kakaro. Akaba yahuguruye ibikorwa byinshi bitandukanye hamande y'amanama n'imibonano yahakoreye. Muraja kubikurikirana muri kino kiganiro cuno musi sangwa ikaze. Ari mu ntara ya Gitega nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza yarakiriye ku kirimbi Gitega umukuru w'umugwi uharanira amahoro ujeje Burundi mu nama mpuzamakungu ONU Jour Global. Inyuma y'umubonano bagiraniye uwo mushitsi yaratubwiye bike mu byo bayaze muri makakagira ati hari byinshi vyakozwe mu gisata cyo guharanira amahoro naho utugorane tutabuze baranavuganye n'ibiraba igisata cy'ubutunzi n'imibano. Uwundi nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu yakiriye ni ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Iyo ntumwa ikabizwe ku izina rya François Far. Iyo ntumwa yayakiririye mu nyubakwa za Paroisse Bugendana. Mu mubonano w'iyo ntumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU asanzwe amuserukira mu karere ka Afrika yo hagati yongeye kwemeza ko ishirahamwe mpuzamakungu ONU rizofasha Burundi mu gutsimbataza amahoro. Bimwe n'ibindi mu byo bayaze tubibwirwa n'icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana. Intumwa idasanzwe ikaba yazanye ubutumwa bw'umunyamabanga mukuru aho bagashima ivyo Uburundi buri kuburakora mu gihugu kugira ngo habe iterambere, hanyuma bagashima cyane uruhara rw'Uburundi mu kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye cyane Somalia. Bakaba baganiriye n'ibindi bitari bike aho nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yashoboye kubwira intumwa idasanzwe kahise ku Burundi aho vyinshi twaciyemwo usanga bifise uruhara, harimo uruhara rw'ibihugu vyo hanze cyane abadukoronije ababirigi, aho n'ubu aho baboneye guhera mu 2005 tugiye mu nzira y'amahoro aho twavavanuye n'intwaro zifatiye ku moko, ubona yuko bitabashimishije ukabona ububirigi bubandanya busa n'ubushigikira amakudeta. Ico kintu rero onyencubahiro mukuru w'igihugu akaba yavuze ati none ko amagume yose yagiye araba atakintu na kimwe umunyamabanga mukuru wari wese yoba yarahaciye umunyamabanga mukuru wa ONU yoba yarakoze kugira ngo habe ingingo, ahubwo ukumva gusa twe bashaka gufatira ingingo kandi ko turakora neza. Ico gihe rero imbere yuko inama ihera umunyamabanga intumi idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU yabaje ati mbega ivyerekeranye n'ibiganiro vyo hanze vyo bimeze gute ko twumvise ivyo mu gihugu vyaheze. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yavuze ati ubusanzwe ibiganiro vyaraheze ati kandi na mukapano nyene yavuze yuko bizohera no kwezi kwa gatandatu ati rero abasigaye ni babandi bashaze gutembagaza nzego zitorero n'abene igihugu ati rero Uburundi ntibuzigera na rimwe bwemera yuko abanyaburaya badushira amaboko imugongo ngo batubwire ngo muzotwagwa n'abantu bashaze gusenyura inzego. Iyo ntumwa idasanzwe yabanje kwishikira mu ntara zo hagati mu gihugu, yarimboneye ibikorwa byinshi na cyane ibikorwa vyuguruwe bikaba ari inyubakwa zubatswe mu ntumbero yo kugaragaza ugushigikira intara yo kwikukira haciye imyaka 55 Uburundi buyironse. Aho ni ku musozi wa Cunywe Ibugendana ahubatswe inyubakwa ziteye igomwe n'abihebeye Imana. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu ahageze yakiranywe icubahiro cinshi.
ari kumwe n'uwo mushitsi w'iteka yaciye yugurura icese iryo shure rigerekeranije hamwe n'ivyo bitaro bise clinique. Patiri Kazitonda imvukira y'iyo komine ya Bugendana asanzwe anajejwe amashure yegamiye Eklezia Katolika mu Burundi bwose yaratubwiye ivy'uwo mugambi bigaragara ko ari umugambi munini. Yaradusiguriye impamvu bashimye kubaka ikigo kingana uko kuri uyo musozi. Murabona gahe Bugendana muri kahise twaragize ingorane zikomeye, abantu barasubiranamwo, abantu baricana. Hama rero twibwe nka Eklezia tuti aha nyene habaye ingorane, ubwo ntitwokwegera gose aba bantu bagize ingorane nyene zikomakomeye natwobegera gute, kuko kiguma ari kibazo kuri twese y'abantu basubiranyemo bakagwana bakicana, ni kibazo kiba kigoye. Niho twashiraho rero umugambi wo gushira ensemble, uvuga nti ikigo encentre kigizwe n'ibintu byo bavyegereye ubuzima bw'abantu. Naci cambere isengero nziza, isengero kugira umuntu wegera umutima w'abantu, wari n'umugambi wari usanzwe uhari kuva kuri Musenyeri Nyakwigira Yohakimu Ruhuna no umugambi wabandaje ngaha. Hama iruhande y'iyo sengero hagaca haba ibifasha aba Kristo, abarundi n'abarundi kazi bari ngaha. Ubwa mbere amashuri je nsanzwe ndongoye amashuri yegamiye Eklezia Katolika mu Burundi, les écoles sous convention. Je urumva natavza kubanza kugwanira nyene ico njeje. Amashuri tugira école fondamentale ari mubonye umukuru w'igihugu yagendeye école fondamentale. Iruhande ya école fondamentale no kuvuga kuva mu wa mbere gushika mu w'icenda. Hama tugaca twinjira muri umugambi nyene leta iriko irashira imbere cyane gushimikira ku bumenyi n'ubuhinga, science et technologie. Twaciye tuyiga rero gushiraho en lycée technique. Iyo naho mutayibonye burya mu misi mike iratangura, igizwe n'ibisata ngira ngo vyo kwishura kuri abantu bari ngaha uburimyi, hama guhingura ivyo burimyi atiaya, technologie des industries agroalimentaires turacifuza, mécanique kuko ngaha abarimye barakenera ivyuma niko tubafasha, hama nibijanye na ibyo gukora ububati n'ibindi byose. Ibi leta nyine ishaka nyine ko byoje imbere muri umugambi wa école fondamentale ya forme fondamentale ico twashitse imbere ibyo bisata. Iruhande y'amashure navuze lycée technique ndandija na lycée général, burya hagati na hagati rero hariho inyubako zibi zitaraduga, lycée général lettres scientifiques, kugira ngo iruhande y'ubuhinga n'ubumenyi turonka bazoshika muri kaminuza. Kandi erega igihugu gitwagwa uko nyene, hariho ubuhinga n'ubumenyi canke na nivu utayifise bikugora nyene. Ivyo rero nimvira yuko ivyo bigiye hamwe ubumenyi turabuteje imbere. Ica kabiri tuyumviriye amagara y'abantu, niyo vuriro mwabonye, iyo clinique mwabonye igizwe n'ibisata biboneka cyane gose. Igisata ca mbere nkuko mwabibonye hariho iyakiriro ambulante, vuriro mwayibonye aho bakirira abaje bagana muganga. Hama twiyumvire yuko hashika aboremba, hariho na hébergement rero, kandi n'abavyeyi barashobora kwakirwa ngaho mwabonye yuko ari na maternité. Murafise abaganga. Tugaca twiyumvira yuko n'abana rero mwabonye aho bakira abana, les soins d'urgence nko gupima abana, kubacanca mwahabonye hajya hepfo. Ikibazo c'abaganga murumva twebwe twarubatse kandi twipfuza kuganira na leta ingene iryo vuriro rizotunganya. Arega abaganga muri iki gihugu bariho kandi bafise ubumenyi cyane gose. Mbega ni bande bafashije muri ivyo bikorwa byo kubaka inyubako nk'izi zingana gute? Turafise ubucuti na diocese yo mu gihugu c'Ubudagi yitwa Eichstätt, ni muri ni mu manuko bw'Ubudagi muri Baviera. Iyo diocese turafitaniye ubucuti rero. Ubwo bucuti nisubwa vuba baradufashije bitari biki.
ni mu bantu badufashije bitari bike murabona nk'irya seminari nkuru y'Igitega nibo bayidufashije najya n'imigambi itari mike amashuri atari make kwigisha abatari bake badufasha cyane gose rero n'abantu b'abakristo bavuga bati iki gihugu caciye mu ngorane tutegerezwa kukiba hagufi naye n'ubu urabona yuko ari igikorwa kibereye insengero murayibona inzu z'abasaserdoti inzu z'ababikira ivuriro n'amashuri twumva yuko ubwo butumwa rero twakora neza kandi twaratanguye kandi turanabibona murabona ko abanyabuginane bahindutse ego bahindutse kubera imigambi iterambere mwakoze zitwe twenyine n'abandi bose murasaba iki leta muri uno mwanya muravyo byo mwakoze yemwe ni byinshi cyane gose nuko bo biriko birarangurwa byaranguwe ku neza y'abanyagihugu bose nk'icambere cyameze nk'itugora bwa mbere nkibona n'ibikorwa bikomakomeye cyane gose nk'iyo badufasha nko muri exoneration y'ibi bikorwa byose byo kudufasha cyane gose nk'ico carameze nk'akantu nk'iko ari duhanze tumva bari umugambi mwiza kandi uje ufasha abantu atari ibintu bavuga ni privé atari inyungu direct nk'iyo badukurirako nka exoneration n'amafaranga menshi cyane gose biragoye mugabo ndazi niko byari ico cyari kuba nk'icivuzo cizi ca kabiri nuko bodushigikira kandi baranadushigikira nuko byukuri bodushigikira muri bikorwa cyane gose izo twoza turabitura nko mu gutanguza ivuriro ivyo amategeko adusaba tuzobikurikiza cyane gose mugabo ivyo byose nyumva yuko nari kwari umugambi w'abanyagihugu wabene gihugu nuko na leta yogira wawe tukajana twese tukafashanya twese kuneza murabona cyane gose yuko igihugu cacu gikeneye abantu bacitangira ntidushobora gutera imbere hatabonetse abantu bagwana ngo bigende neza abanyagihugu murabonye ngahe bugendana murahaca neza n'abantu basikiba n'ivyumviro byahindutse bagwana bashaka iterambere murabaza mwumvirize je ndababona tugwane turabi yuko ivyo vyaducirimo muri kahise ugucanamwo ukugwana bihagarare ubu twijukire neza rero iterambere akagira ko asaba leta ko hari ico yofasha twebwe twarubatse kandi twipfuza kuganira na leta ingene iryo vuriro rizotunganya arega abaganga muri iki gihugu bariho kandi bafise ubumenyi cyane gose mbega ni bande bafashije muri ivyo bikorwa byo kubaka inyubako nk'izi zingana gute turafise ubucuti na diocese yo mu gihugu c'Ubudagi yitwa Eichstätt ni muri ni mumanuko bw'Ubudagi muri Baviera iyo diocese turafitaniye ubucuti rero ubwo bucuti nisubwa vuba baradufashije bitari bike ni mu bantu badufashije bitari bike murabona nk'irya seminari nkuru y'Igitega nibo bayidufashije najya n'imigambi itari mike amashuri atari make kwigisha abatari bake baradufasha cyane gose rero n'abantu b'abakristo bavuga bati iki gihugu caciye mu ngorane tutegerezwa kukiba hagufi naye n'ubu urabona yuko ari igikorwa kibereye insengero murayibona inzu z'abasaserdoti inzu z'ababikira ivuriro n'amashuri twumva yuko ubwo butumwa rero twakora neza kandi twaratanguye kandi turanabibona murabona ko abanyabuginane bahindutse ibi biriko birarangurwa byaranguwe ku neza y'abanyagihugu bose nk'icambere cyameze nk'itugora bwa mbere nkibona n'ibikorwa bikomakomeye cyane gose nk'iyo badufasha nko muri exoneration y'ibi bikorwa byose byo kudufasha cyane gose nk'ico carameze nk'akantu nk'iko ari duhanze tumva bari umugambi mwiza kandi uje ufasha abantu atari ibintu bavuga ni privé atari inyungu direct nk'iyo badukurirako nka exoneration n'amafaranga menshi cyane gose biragoye mugabo ndazi niko byari ico cyari kuba nk'icivuzo cizi ca kabiri nuko byukuri dushigikira muri bikorwa cyane gose izo twoza turabitura nko mu gutanguza ivuriro ivyo amategeko adusaba tuzobikurikiza cyane gose mugabo ivyo byose nyumva yuko nari kwari umugambi w'abanyagihugu wabene gihugu nuko na leta yogira wawe tukajana twese tukafashanya twese kuneza murabona cyane gose yuko igihugu cacu gikeneye abantu bacitangira ntidushobora gutera imbere hatabonetse abantu bagwana ngo bigende neza imyiteguro ni myinshi ngaho hantu kugira ngo izo nyubakwa zikore neza ico zagenewe
bariko barashyiraho ibikoresho bizegeranya umuyaga nkuba w'izuba arizo plaque solaire mu rurimi rw'igifaransa, bakaba bamaze gushiraho plaque zimwe zimwe, ubu bakaba bafise mu bubiko 80. Ni mu gihe ico kibanza cyose kizoba kirimwo plaque solaire 480, bikazotuma ivyo bitaro bikora neza. Baruguruye icese amasomero yongewe kuri lycée communale ya Bugendana, mbere baranaharuhukira. Ni mu gihe bakiriwe n'intambo z'ikirundi, abari bahejeje kugabirwa berekana umunezero wabo. Iyindi nyubakwa yuguruwe uwo munsi ni ivuriro ryiza cyane ryubatswe ku musozi wa Muyange muri komine Mutaho. Isinzi ry'abantu bari bakubise harazima bigena ingabire idasanzwe baronse, ni mu gihe bizwi ko muri ico gice hari n'abantu benshi. Muri komine ya Itaba huguruwe ikigo c'imyuga kinini cyane cyubatswe ku musozi wa Kidonzi. Ni ikigo gisumbya ubunini vyinshi mu vyubatswe mu gihugu cyose. Gifise amasomero 9, atelier 2 n'inzu y'abayobozi. Ni Makebuko ni komine Yibanyi huguruwe ikigo c'imyuga cyubatswe ahitwa Rwezamenyo. Aho hose bene gihugu ntibanyegeje umunezero mwinshi bari bafise, kandi bitavye ku bwinshi ivyo birori byo kugabirwa inyubakwa nk'izo zizogirira akamaro gakomeye ugwaruka. Izo nyubakwa zikaba zubatswe muri za miliyoni 500 zatanzwe na leta biciye mu kigega Fonike. Cakira kikongera kigatosora imigambi yashikirijwe n'amakomine mu ntumbero yuko hakogwa imigambi ibereye kandi minini. Naho ari ukwezi ko kugurura ivyubatswe, nyene icyubahiro yarifatanije na bene gihugu babugendana muri vya bikorwa byo kubaka ishure ry'imyuga ETS Makaba yubatswe ku musozi wa Mwurire. Izo bigeretse kandi irimo amasomero 16 n'ibiro vy'abayobozi navyo nyene bigeretse. Uyo munsi hari gikorwa cyo kunora amasomero yo hasi. Iyo nyubakwa yubatse kandi hafi y'ikigwati, bikazotuma abana benshi boroherwa. Ahandi yifatanije na bene gihugu mu bikorwa nk'ivyo ni ku musozi wa Bucamihigo ku Ruhororo mu ntara ya Ngozi, ni komine hano rubibe na komine ya Mutaho. Bariko bariyubakira inzu y'amanama. Inyuma y'urugendo rw'amasaha 2, nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu yarashitse muri komine ya Ryansoro. Ni komine hari haciye imyaka irenga 10 atahageze. Yarashitse neza na neza ku ruzi Ruvyironza. Muzungu azwi ku izina rya Daniel Bros yarahubatse atelier ari nayo yuguruwe uwo munsi. Ni mu mugambi wo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba. Ufasha mu kubaka Engineer Ponce Nunzwe n'Imana yaratubwiye ivy'uwo mugambi. Kubera yuko twipfuza ko ishirahamwe Songa Energy rigiye kugwiza umuyaga nkuba, iri n'ishure rizokwigisha bamwe mu bazokora aha hantu mu buryo bwo
gukora no kugwiza uyu muyaga nkuba. Iki gice rero nk'ikomine ya Buraza canke Ryansoro n'ibindi bice vy'igihugu bibuze umuriro, turifuza neza ko rino shira muri zo binyishu imwe mu nyishu y'ibibazo dufise kwijanye n'umuriro. Dufise ivyizigiro yuko hano tuzoronka megawati imwe, hari n'iyindi projet yo kuri Murembwe tuzogira megawati 8 canke zishika 10 gutyo. Hano dutegereje impapuro ziduha uburenganzira bwo kugira ngo dutangure maze dukore igikorwa nyezina. Ivyo vyigwa vyararangiye. Avuye aho nyene cyubahiro Petero Nkurunziza yerekeje ku musozi wa Mahonda, aho yaciye yugurura icezi ikigo c'imyuga kigizwe n'amasomero 3 na atelier. Nino muri iyo nyubakwa nyene yaciye agirira inama yamuhuje n'ababuramatari b'intara zigize igihugu. Buramatari w'intara ya Gitega yaciye ahikaze abo bashitsi bari bagendeye intara yiwe, arabamenyesha ko umutekano ari wose kandi ko no muri iyo komine nyene ya Ryansoro atanzoga zibujijwe zihavugwa. Ivyo havugiwe tubibwirwa na Jean-Claude Karegwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Ijambo rya hawe ubwa mbere baburamatari aho bashikirije muri make ingene intara zabo zifashe, hanyuma uko vyagaragaye nuko mu ntara zose z'u Burundi naho hari utugorane tumwe nk'ubusuma, intara zose zirangwamwo amahoro n'umutekano kandi n'imigambi y'iterambere iriko irabandanya. Wafashe ijambo bwa kabiri ni umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'inyigisho z'ukunda igihugu, aho yashimiye baburamatari ku kuntu bitanga batiziganya mu kubumbatira amahoro n'umutekano mu ntara zitandukanye barongoye, nuko bakora kugira ngo yategeko yangingo yuko umwaka worangira ingo zose zo mu Burundi zubatswe biciye mu mategeko yoja mu ngiro. Nk'icyo mukuru w'igihugu amaze gufata ijambo yashimiye cyane baburamatari, yongera bakeza ku kuntu bitanga batiziganya ijoro n'umurango kugira ngo intara zabo intara barongoye zitera imbere kandi zirangwemwo amahoro n'umutekano. Yabashimiye cyane ku kuntu batunganije neza ibirori byo kwigina imyaka 55 Uburundi bumaze burose ntayo kwikukira. Aranabashimira afatiye ku bitigiri by'abantu baje kwiyandikisha kugira ngo bubake biciye mu mategeko. Avyo byose tubikesha umwete n'ubwira bwa mwebwe murongoye intara zitandukanye z'igihugu. Nyine cubahiro umukuru w'igihugu yahavuye kandi arabaha n'impanuro zitandukanye kugira ngo intara zigize Burundi zibandanye zitera imbere, aho cyane yabwiye ko kugira ngo baburamatari bagire ubushobozi n'ubumenyi buhagije bagiye gutunganya inyigisho nkarisha bwenge zizobera mbere mu bindi bihugu cyane nko mu Bushinwa, aho bamwe muri baburamatari bazogenda muri ico gihugu kugira ngo bakarisha ubwenge bagaruke bafise ubumenyi n'ubwenge bikwiye bashobore nabo gufasha abo barongoye mu migambi itandukanye iterambere. Cyo umukuru w'igihugu yabasabye kandi kwakiriza yompi abarundi muri no minsi bigaragara ko ariko baratahuka ku bwinshi bava mu bihugu bari bahungiyemwo, basaba kubakira nk'abavukanyi bagasangira kabisi n'agahiye, ariko kandi bakarikanura kugira ngo ntihagire bamwe mu nkozi z'ikibi bashobora kuza binyegeje muri abo barundi bahunguka. Nyine cubahiro umukuru w'igihugu yashimangiye kandi iciyumviro yarigeze kuganira ko n'ababuramatari mu nama zaheruka, aho yabasabye ko hoba ugushigikirana gushingiye mu makomine mu ntara, aho abarundi batoje barazera inze batega amashi amakungu canke amashirahamwe atandukanye ko bonyene bashobora kwegeranya imfashanyo z'ibifungurwa canke ivyambagwa kugira ngo bashobore gufasha abantu bafise amikoro make nk'abatama n'abatamakazi, abagendana ubumuga canke indi migwi y'abantu. Afatiye kuri ivyo nyene yasavye baburamatari yuko mu mezi 3 ari imbere atoba cumva havugwa ko hariho abana bo mwibarabara, ati ibarabara ntirivyara ntabana bo mwibarabara, abana bose nabimiryango mukore ibishoboka vyose kugira ngo abo bana bitwa mwibarabara baba bana b'abantu b'abana bo miryango mugerageze kwegeranya uburyo mu gukoresha ingufu zose n'ubushobozi bwose bufise kugira ngo ivyo ntizusubire kuvyumva mu mezi 3 ari imbere. Ishobora umukuru w'igihugu yababwiye kandi ko hariho ingeso mbi itanguye kugaragara mu gwaruka, aho usanga hari abana bagomba gutorana abavyeyi babo bakiriho,
ivyo rero ati mutegerezwa kuvyamirira kure ati vyo kugira ngo rero biranduranwe n'imizi nuko mwogaruka kuri ya ndero y'ikirundi mukareka kurera abana tambuka uzino canke kubarira kurambona bakwe kurambona bakazana atariko nyabona mukarera abana mubategura kuba abapfasoni babushitse uko bagabo bijunja n'ijambo kuba barongozi muri kazoza ncubaka mukuru yarangije asaba ko mu mwaka uza n'imiburiburi ikomine yose yoba ifise ikibuga c'inkino z'umupira w'amaboko ca volleyball ca basketball abashoboye kurenza ivyo bibuga bibiri akabirenza mugabo ivyo bibiri n'imiburiburi bigashobora kuboneka ama rero mu gusozera kandi yabaha n'impanuro zitandukanye kubijanye no kugwanya ibiturire no gusesagura ubutunzi bw'igihugu gukingira ibidukikije eka n'ivyo byose bishobora gufasha abagura kugira ngo barongore neza intara bajejwe. Inyuma y'iyo nama umukuru w'igihugu yaciye yifadikanya na bene gihugu mu bikorwa rusangi ngaho nyene kuri uwo musozi umunezero wari mwinshi narijya bamuheruka kera baciye banamugabira iy'amahoro ishashi y'inka nziza cyane nawe yemeye kubashigikira mu migambi y'iterambere anabemerera n'ingabire idasanzwe yibarabara ryubatse neza ko mwafashe ingingo yo kwiteza imbere najewe naje nziye ko kubashigikira ndabisha yuko muzo mwinaniwe ibyo tuzoshaka kubashigikira muri ko murakora tuzobibaha byose ariko no namwe mwitegure mu minsi iri imbere neza cyane ugaye no barabara iri barabara mu migambi yuko guhera umwaka uza bidahindutse rizoshigwa mu kaburimbi bizotuma rero ucamutera imbere gusumba yaciye yerekeza muri komine yibanyi ya Buraza aho yuguruye ishure ry'imyuga rirahitwa Gisura ishure ryiza rizofasha urwaruka rwinshi riri muri ako karere yabandanije muri Bukirasazi aho yashitse ku bitaro vya Kibuye ibitaro bizwi cyane aho yuguruye icese nyubakwa nshasha yubatswe muri ivyo bitaro yarayigenduye arabona ko izofasha mu kwakira no korohereza abagwayi yarashikirije abarongozi b'ivyo bitaro imfashanyo y'umuceri kugira bashobore gufasha abagwayi batishoboye nabo baserukiwe na musenyeri w'ishengero Methodiste baramushikirije inka bise y'amahoro ngaho nyene hari agahinguriro k'ifu y'ubuyi kitwa Busoma harahingurirwa ibigori amasaka isoya bikaba bizoja birafasha abagwayi bo muri ivyo bitaro ku buntu ariko ku bandi bo mu micungararo kaba bugurishe ku giciro kibayabaye hariya muri komine ya Gishubi muri zone ya Nyabitanga niho nyenicubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cacu yatanguje icese ibikorwa byo gwaruka rw'abanyeshure bari mu buruhuko ivyo bise camp de travail mu gifaransa kacu Burundi buhire shinge icumu mu mashinga gabinahe y'ubugabo ku ngingo warapfuye niwapfuye warahanishijwe niwahababuka uno munsi rero twashimye kwifatanya na mwebwe na cane cane ko ari umunsi udasanzwe turamutse dutanguza ibikorwa byo gukunda igihugu ku banyeshure bose mu Burundi bari mu gihugu cyacu cy'u Burundi banyeshure mwaraye mutanga ibiruhuko turafise ubutumwa twagomba kubashikiriza kubijanye n'intumbero twahaye ibikorwa byo gukunda igihugu muzomaramwo imisi 10 mu kwezi kwindwi n'imisi 10 mu kwezi k'umunani mu gihugu cyose cy'u Burundi muriko muratura amaboko umutima igihugu cyanyu cyaribarutse yaribukije abarundi bose ko inaha yo kwikukira yabonetse habanje guseseka amaraso menshi cyane harimo ay'incungurwa gasore abana biwe babiri ndetse n'umukenyezi wiwe n'ubu atawuramenya irengero
ati ni umubabaro udasanzwe. bagandagura wadushaka kunaye kwikukira vyatumye tubaho nk'imfuvyi tubura badushaka kunaye kwikukira cyo dutangura kujuragirika hanyuma kandi bateye ubwo bwicanyi bwitanze kunaye kwikukira ntabwo bagarikiye ngaho bagumye bateranya abarundi kugeza nino munsi ntibaratera hasi niyo babivye amacakubiri y'ubwoko bacanishamo abarundi bose rimwe bene mugabo umwe baraza ryo gupima bapima amazuru amaguru imbavu bacacanishamo abene gihugu barabateranya ni naco tuba mu gihugu cacu c'u Burundi kuva turoze naye kwikukira abarundi bapfuye nibagira ko bangana bazira ubwoko batazi kandi bometswe ko n'iparati y'imodoka kubw'inaye kwikukira yaturaze icibwo gikomeye cyane yagaze ku bumwe ibikorwa n'amajambere Rwagasore kugira dushare kunaye kwikukira nuko yarashigikiwe n'abarundi bose abarundi bose bo mu miryango yose imbere kuzana amacakubiri mu Burundi abarundi barangwa mu miryango yabo kandi imiryango y'abarundi yari ikomeye ku buryo bafatana mu nda bakagira ubumwe hagati yabo inaco gituma imbere kuronka naye kwikukira n'imbere ko bakoroni baza igihe cyose abansi bateye Burundi abarundi bose babagwanirije hamwe atanwa avuyemwo kandi nta mwanzi yateye Burundi yigeza gutsinda imbere y'abakoroni yaciye abahimiriza gushigikira iyo ntahe mu gukora ibintu bigaragara. Mwebwe mwabana muri ngaha ni mwebwe muzomuramutsa kino gihugu umuntu aravuka agakura agapfa mugabo igihugu camaho mugabo kandi ico gihugu kiguma kibayeshwaho nabo cibarutse ni mwebwe gwaruka uno munsi twahamagare gutangura ibikorwa by'iterambere mu gihugu cyose mu kuzirikana ukuntu twarose inayo kwikukira ubumwe ni kimwe kubukamisha ni kindi kintu nabo kuronga ubumwe ngo twicare kuko Rwagasore reka tuvuga ati ubumwe gusa birahagije eka ubumwe nyabumwe bujana n'ibikorwa ningo ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukwizera ukataja n'ibikorwa kubagupfuye ninacho tuba tubahamagariye rero iyi minsi mugiye kuzomara mino biruhuko muri ko muratera igihugu mu gucubaka muzokwama muzirikana buri mwaka ibikorwa mwikoreye mwebwe abanyeshure dushaka ibikorwa no mwaka mugira ibikorwa bigaragara bizoca byandikwa ko ati bino bikorwa vyakozwe n'abanyeshure uyu mwaka mu bihe by'ibiruhuko kugira ngo abanyeshuri bose barakurikirana babona akarorero. Ati imbuto itewe niyo imera abarundi bategerezwa guhinduka kugira ivyo bakora bibere akarorero ugwaruka ruzoza. Iyo kando travail itanguye kakazoba n'akanya keza ko guhabwa inyigisho zo gukunda igihugu. Banyeshuri rero mutanguye ibikorwa byo gukunda igihugu muzoronka akaryo keza muzokwigishwa byinshi cyane bijanye n'igihugu kuko byinshi navyo muzi natwebwe turabishakashaka kino gihe ibyo tumaze kumenya tuzobibabwira kugira ngo igihugu cacu mugitura amaboko mugitura umutima mugikorere mugikunda kuko nta kindi gihugu kw'isi muzoronka gisumba igihugu Imana bahaye. Nico turi Imana yabariye mwitwa abarundi Imana twaye igihugu citwa Burundi duteza kundi igihugu Imana yaduhaye niyo mpetso yacu n'igihugu catugaburiye cagaburiye basogokuruza abavyeyi bacu kiyo cyatugaburira no munsi nico kizobana kibabeshaho nta kindi gihugu kw'isi co babeshaho igihugu cyanyu Imana bahaye mutandukanye cyatsi n'uruhu turafashanya mu migenderanire Uburundi burafise ico bifasha ibindi bihugu birafise ico bifashisha Uburundi twese turi magiriranire nta gihugu na kimwe kw'isi cikwije ariko murazobabesha gwene umunsi rero duhere ku banyeshuri ko muri biruhuko muri no bikorwa byo kwiteza imbere guteza imbere igihugu tubahamagariye gukunda igihugu cyanyu mwagikundisha umutima wanyu wose ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose kugira ngo mucubake
namwe ejo mutakihari muze mugire iragi cyangwa muze mucire umugani abana muzovyara. Yarongeye arababwira ko bategerezwa kugwana urugamba rwo kurandurana n'imizi amacakubiri ayariyo yose. Rwagasore yagwanye urugamba rwiwe, naye rugamba yagwanye rwiwe, Mwezi Gisabo yagwanye urugamba rwiwe, naye Rushatsi Cyambara Ntama yagwanye urugamba rwiwe. Ubu mwebwe urugamba muriko muragwana muzoraga abana muzovyara nuruhe? Urugamba rw'iterambere, urugamba gusambura amacakubiri, n'urugamba rukomeye cyane. Abakoroni batubivyemwo amacakubiri imyaka 90 kugira ngo rugamba twibohora iyo migozi y'amacakubiri y'ubwoko batuzanyemwo. N'urugamba rurerure cyane. We no munsi gwaruka rw'abarundi cyane cyane abanyeshure, mumenye neza yuko igihe cyose hazobara amacakubiri na cyane cyane y'ubwoko nta mahoro na n'iterambere zoro mu gihugu cyacu. Dutegerezwa gucagagura iyo migozi twaboshwe y'amacakubiri y'ubwoko. Yarongeye ati igihe tugezemwo ni igihe cyo kuja hamwe twubake igihugu cacu. Ibihengeri vyose abasi baciyemwo bateranije abarundi tubizibire ubutakigaruka, n'ayantu mwasi azoza kuronka menera tuzibire ibyo bihengeri. Kubera no munsi katosha kubatangariza turi kumwe n'Imana mushobora byose. Aya mahoro dufise, ubumwe dufise, umurundi cyangwa umunyamahanga yabuhambaye cyangwa woroshe azokwitambika imbere yabuno bumwe yariko byiterano turakora azohura n'Imana mushobora byose. Imana yo mwijuru yo cabona. Basokuru bararinda uhambere bagwana fatanye mu nda n'amacakubiri arahari bakaba banesheje kubera ubumwe. Abo bagwanya abakoroni n'amababa yarahari baca mu mashamba bagwanira igihugu cabo bafatanye mu nda bategura akazoza keza. Aha turi muno munsi nawe tegura akazoza keza ibe neza cane. Atuwaguma igihugu ciza, igihugu itema amata n'ubuki, igihugu c'amahoro n'umutekano, igihugu c'umunezero. Uti warakoze Mana, umutima wawe uduze ishimwe. Uti warakoze Mana, waduha igihugu ciza ibe neza cane. Umukuru w'igihugu yari yabanje kwifatanya na bene gihugu benshi baba abo mu ntara ya Gitega n'ab'igishubi, abashikiranganje nko kwivuna abansi uw'intwaro yo hagati mu gihugu n'uw'iterambere ry'amakomine, babura amatari b'intara, mbere n'abashitsi bava muri Amerika mu bikorwa byo gusiga isima. Ivuriro rito ririko rirubakwa aho kuri zone Nyabitanga, aho nyene ku mugwa w'iyo komine ya Gishubi. Nyene icubahiro Petero Nkurunziza yahavuye ahejeje kuhugurura ikigo c'imyuga kigizwe n'amasomero 3 na atelier, hamwe rero n'amazi meza azofasha muri ico kigwati ciza ca Gishubi kizobamwo imiryango myinshi. Aho hari nyuma yuko agendera komine ya Nyarusange ku musozi wa Nkondo, aho yasakaje ibati rya mbere inyubakwa nini cyane izoba ishure ry'ubuvuzi ryubatswe n'umugwizatunga Venera Kazohera. Mukuru w'igihugu cacu akaba yaciye amushikiriza amabati y'ubwoko bwiza bita BG24, kandi akaba azotanga amabati yose azosakara iryo shure rizoca riherezwa komine Nyarusange ibikorwa birangiye. Yaranaciye no kugendura imirima yiwe y'ibiterwa bitandukanye harimo ibitoke n'ibindi iri kuri uwo musozi nyene wa Nkondo, n'ubworozi bubereye ijisho. Bari bimbuye umwimbu ushimishije w'ibitoke vyeze. Iyo umwimbu baye mwinshi abatari bake barashikirwa, ari no muri iyo ntumbero kenshi na kenshi iyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu agendeye intara afashe imiryango imwe y'amikoro make. Muri Gitega aho yaciye hose mu kuvuga mu makomine yose agize iyo ntara uko ari 11 yaratanze imfashanyo y'umuceri.
buri komine bakaba bararonkejwe bene iyo mfashanyo imiryango 300 kiretse bugendana haronse imiryango 800 umwe ukaba waronka ibiro 10 vy'umuceri baragaragaje umunezero wabo. Turashimiye umukuru w'igihugu wacu yadukuye mu ishyamba nyakubahwa kwama tumutegera imyaka yose tukamutwinira tugatayaya nuko akana gashimwa aduha natwe tumushimiye arakoze nyakubahwa umukuru w'igihugu araduhembuye twari dusanzwe turi bandaho nikora aradukuriye amajoro n'amakeya none tuzama tumutora tuzama tumushima aragahora ku ngoma. Numva nezerewe cyane ndashimiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu yaje kugura ivuriro ngaha kucungwe iwacu muri paruwase Bugendana ngashima nuko aduhaye udufungurwa aragahora ku ngoma. Turamushimiye n'ubudaruzo kwa makoca nyene. Nyanicubahiro umukuru w'igihugu cyacu hariya muri komine Gishubi yaratanguje icese ihiganwa ry'umupira w'amaboko volleyball mu ntara. Imigwi ya Gitega na Cankuzo yari yahishikiye ikaba yacitana mu mitwe. Gitega nabo bambaye ibara ry'ubururu, umugwi wo mu Cankuzo nawo ari wo bise Buhumuza nabo bandi. Ihiganwa bene iryo rigiye kuzohora risanga abakinyi biteguye narijya nyanicubahiro umukuru w'igihugu yarayasavye ko hotunganywa ibibuga vya volleyball na basketball kuva mu mwaka uza wa 2018 muri buri komine, akivuza kubona inkino zose iziteye imbere mu gihugu. Ku kibuga cya kijambere cya Gitega gisanzwe kiko cyatunganywa neza hariko harabera urukino rw'umupira w'amaguru na nyene cubahiro ari mu mugwi wa Haleluya FC wambaye ibara girabura n'iry'umucungu hishiye yarakinye n'umugwi wa komine Mutaho wambaye izera. Haleluya winjije ibitsindo 5 harimo 3 yinjije ubwiwe, ibindi 2 bikaba vyinjijwe na nimero 5 hamwe na nimero 10. Uwundi mugwi watanye mu mitwe na Haleluya kuri uwo munsi wari wambaye ibara ry'urwatsi girabura n'abawigeze b'Igitega bari mu mugwi witwa Tamotels bambaye iry'umutoto hishiye n'igirabura. Haleluya winjije ibitsindo 8 kuri 2 vya Tamotels, mukuru w'igihugu yinjijemo 5. Anapiga nzuri sana pale. Mukuru w'igihugu cyacu yasozereye urugendo muri paruwase ya Kibimba y'ishengero ry'abagenzi. Amaze kwakirwa n'abarongozi b'iryo shengero niwe yahavuye afata ijambo arigisha ku ngabire za mpwemu yera. Yaramenyesheje ati igihe kirashitse igihe niki kirashitse cyo kubona no kuba urukundo rw'Imana. Ndashaka kwatangaza neza ko urukundo rw'Imana barabugumva ku muntu wa mu gutanga kurubona no kubamo. Amen. Igihe niki kirashitse cyo kurondera no guhabwa ingabire ziba. Amen. Kirashitse igihe kirashitse igihe niki kirashitse cyo kubaka arugo rwawe kuko wamaze kwifuza wamaze kurondera ingabire zima kuzirondera no kuzifuza urazihabwa nyine ngo musabe muzoyamute mudodore muzokubwirwa mumaze guhabwa rero byose kibihinduka uronse ingabire ututangura ishaka ucukorera byose mu ngabire shasha baryo mu ngabire shasha. Igihe kirashitse rero inyuma igihe kirashitse niki cyo kubaka urugo rwawe, kubaka ishirawe ryawe, kubaka ishengero ryawe,
kubaka igihugu cacu turongowe n'ingabire za Mwene. Igihe niki kirashitse cyo kwakira ukwikukira kuvuye ku Mana ushobora byose. Ukwikukira urazi kuronka urukundo, ukoronka ingabire, ukaronka ubumwe n'Imana. Uronse kwikukira kuvuye mu ijuru. Abaririmbyi batandukanye harimo mu Gukomeza Gusenga w'abana banye n'icubahiro n'ingabo za Yesu, hamwe rero n'abandi bararirimbye baratazira Imana.